amazi n'ubuzima. Hariho ibintu bitatu vyama bigendana. Ibarabara je ndaryita imitsi mu gihugu. Umuyaga nkuba nkawita amaraso mu mubiri w'umuntu. Amazi nayo n'ubuzima mu mubiri w'umuntu. Ivyo bintu bitatu utabirose ntushobora kuvuga iterambere ry'ukuri. Utagira ibarabara nta terambere, utagira umuyaga nkuba nta terambere, utagira amazi nta terambere. Kuko nivyo bigize ubuzima bw'abene gihugu n'igihugu. Ubu mwitwarariko rero dufise ni umwitwarariko ndetse twajanye no mu bindi bihugu, mbere tweho turivugisha hari n'abandi bakenya amazi kuruta. Hariho ababa mu bugaragwa, hariho abo niyo amazi bayarose basanga arimwo umunyu gusa. Muga twebwe mu Burundi twarose ibakwe, amazi yacu yose n'amanyobwa. Nico gituma kugira ngo abenegihugu bo muri Afrika baronke amazi, uwo mwaka twaciye tuharira ko ibikorwa tugiye gukora dushira imbere igikorwa cyo kurondera amazi abenegihugu. Ngaha mu Burundi rero tugize ibakwe kubona turonka nabo dufashanya bakavuga ati badufashe iki gikorwa. Nagomba rero gufata uwo mwanya nkengurukire ibanki y'isi yose. Ibanki y'isi yose yarabonye uwo mwitwarariko uri muri Afrika, uri mu bihugu vya Afrika n'Uburundi burimwo. None raba baje kudufata mu mugongo kugira iryo hangiro twihaye turishikeko. Ihangiro ry'amazi ubuzima. Igikorwa rero tubandanya. Mbere nagira ndabamenyeshe yuko no mu gisata cyo mu biro vy'umukuru w'igihugu mfise umugwi nashizeho ujeje kuraba ikibazo c'amazi hose mu gihugu kugira abantu baronka amazi. Uwo mugwi watumye turondera ingere turonka ibimashini aho dusanze amazi adashoboka dushobore guca tuyimba hanyuma aze, kuko Uburundi bwose bwicaye ku mazi kandi amazi meza. Ni gisata rero twese dufise ku mutima. Nkengurukire kandi n'ishirahamwe Regidezo, kuko naryo ryarabonye yuko igisagara caragutse. Muravye igisagara ca Bujumbura mu 2005 mugakira buno munsi maraciyongeye ko incuro zirenga zitatu. Igisagara kimaze kuduga incuro zoba zirenga ahubwo zitanu. Nimwiyumvire rero turiko dusabikanya amazi twahora dusabikanya mu 2005. Cyo ituma shimira ishiramwe Regidezo kuko naryo ririko rirazana yandi mazi azava hariya hirya za Mubimbi aje gusahiriza mu makartier ya hariya nayo mu buraruko. Amakartier yo mu bumanuko murabona anayo agira ronke ku buryo igisagara ca Bujumbura kitazosubira kugira ibibazo, kuko hariho ingwara nyinshi, korera, amacinya biva ku kubura amazi meza. Ico rero murumva ko dutoye umuti w'ikibazo c'amazi, tuba dutoye umuti w'ingwara zitari nke. Ntitwabona iyo turiko turaja, mugabo urabona ubu twavuga tuti imbona kazoza yacu niyihe. Dukeneye yuko ata muntu azosubira kuvoma amazi kure, azoba mu nzu caye mu rugo canye ari kure, haba ahantu ugenda n'ugaruka iminota 15 aho ni mu 2040. Hanyuma rero ndabasaba ikintu kimwe, murumva ko aya mazi azova muri Tanganyika. Mu vyo twihaye muri uwo mwaka harimwo amazi n'isukura. Murumva yuko rero Tanganyika dutegereza kuyikingira, ntihagire imicafu isubira muri Tanganyika. Dusabe muri intara ya Bujumbura, ni mwebwe yitanganyika mujejwe kuyibungabunga, mu Cimiserege hose ku buryo ata micafu izoshika muri Tanganyika, kuko twahava tunywa amazi arimwe imicafu. Abantu bagira amahinguriro, ivyo bakora vyose bakore bashizemwo gusukura arya amazi yose ava mu mahinguriro, kugira ngo Itanganyika yacu ibe Itanganyika irimwo amazi meza.
izi nzuzi za Ntahangwa, Muha, abahora baza baratayo imyanda bahagarike, kuko mukabibandanya mumenye ko muzoba muri ko muvoma wa mwanda. Hariho abantu rero bataramenya ingaruka. None rero sabe mwese abene gihugu, iyi ntara yose ya Bujumbura, amazi yose agwa mu ntara ya Bujumbura yose aruhukira muri Tanganyika, yaba y'imvura yaba yandi yose. Rero mugerageze mukinge ntagira amazi mabi, ibintu bibi bizosubira mu kiyaga ca Tanganyika, kugira ngo tuzitire tutaronerwa, kuko turabonye yuko niryo soko ryacu. Uwo muzobona ariko arabigira mubwire muti wewe uri kutoba isoko, azo ariko atoba isoko, kandi atobye isoko azoba atugiriye nabi. Hanyuma rero nsubire nkengurukire n'abandi bariko barakora muri umugambi ujanye n'igisata c'amazi. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere nayo nyene iriko iradufasha ngahi Bujumbura nyene, muri intara ya Bujumbura na Buhumuza bariko baradufasha mu mugambi witwa Pasereke. Hariho na KFW nayo nyene iriko iradufasha mu gisagara ca Rumonge kugira nabo baronke amazi, turiko turafashanya. Hariho abikorera ivyabo, nagira ntumire abikorera ivyabo nabo batangure gushira amahera yabo mu gisata c'amazi. Turakeneye yuko amazi adushwara. Twese tugiye hamwe nta kizotunanira urya mugambi tuzowushikako. Turi kumwe twese, turi kumwe twese, birashoboka. Tugize urunani nta kintu na kimwe kidashoboka, ariko dutatanye kaba kabaye. Nico gituma nama ndabasaba nti aho turi hose muri irya nzira irora kumbona kazoza y'u Burundi, twese tubone iryo barabara kumwe, tugende kumwe. Abarundi mwaratangwe kuvyerekana, kirazira ko dusubira gutatana ko twatatanye karamaze. Aho twahombeye twarahabonye, twarahomvye kabisa kubera gutatana gusa. None rero ndabakengurukiye cyane, ndavye ukuntu mwaje muri benshi, vyerekana ko muje gushigikira umugambi kandi muwushiki. Ejo tubahamagaye gukora ibikorwa rusangi, kandi nkuba amahera yogabanuka. None ntihagera guca imigende aho ducisha amatwi, namwe murashobora kuzoyicereka kugira vyorohe tunyarutse. Hajya turashobora kunyarutsa, murashobora kuza gutera agacumu kumwe kugira tunyarutse, mugasanga mu mwanya mutoyi vyose turabihejeje. Ndashimye rero ko mwaje muri benshi. None rero mwese mwaje gushigikira muri uwo mugambi, Imana ibahezagire mwese, murakoze.